baby! Oh my God! Twende ende yes nanjye ndafise icyizere yuko umunsi umwe naje nzohabwa kado nk'iyo Bernice yarayahawe n'agasiripurize kadasanzwe, agasiripurize gateye ubwoba guys. Ati rero Bernice yaraye ahawe iki na Sadbi papa w'umwana wiwe. Banza ufyonde subscribe, ugire like na commentaire, utumira n'abandi baze baronke ibi bishasha ahantu na hamwe ushobora kubironka atari kuri Linda La Costa TV muri The Town Trend Show. Yes, ejo aho bukera, uno munsi aho bukera niho twaraye tubonye agasiripurize gateye ubwoba aho mwaraye mwabisomye kuri Facebook yacu, aho Bernice yahawe kado y'imodoka iri mu bwoko bwa Infiniti, imodoka iteye ubwoba cyane, aho Sadbi yirengagije kenshi arikawusha cyane, arareka baravuga ariko uno munsi arabigaragaje, amuhaye kado y'imodoka n'ibintu atamuririmbyi n'umwe ari bwigera bikora nga muri gihugu cy'u Burundi, aho umuririmbyi ubona ahereza kado umugore wiwe imodoka, ubona udukado tubayabaye, ariko Sadbi we ararengeje. Ati rero nibiki kuba atahamenya aho hantu hari kuri Zion Hotel, ihoteli nziza cyane iharugwa amahoteli akomeye cyane meza cyane nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho ariho ibirori ibyabereye, byari ibirori rero byo guhereza kado Bernice y'agashimwe. Mwibuke neza yuko aho hantu bifotoreje hari ni ya foto yejo twabona yavugishije benshi ngo imico n'akaranga ko Burundi, ngo imiki nibiki, ngo arahena cyane Bernice. Ariko guys, mumenye yuko hajya hari muri piscine, mukibuka neza ko muri piscine hafise imyambarire yaho, nta mvutano uzobona muri piscine canke amakostime canke amashati. Murazi yuko Sadbi amakota yambara, Bernice urazi ko yambara neza, ariko muri piscine hafise inyambarire yaho. Aho rero bari bavuye kwiyogera, avuga ati reka twifotore. Infinity kuba maze kubimenya, kuba maze gutera imbere, maze kujabuka kenshi baca batahura Infinity cyarico. Mubonye niyo sanamu n'umuduga uri mu bwoko bwa Infinity, aho byavuzwe cyane, byarangiye nitukiri kumwe, ariko uno munsi biragaragaye neza yuko ari abantu bakundanye ku rugero rutangaje cyane, ari abantu batera imbere cyane. Je nta byinshi nshaka kubicisha, nta byinshi nshaka kubasigurira, gusa icyo no basaba kurikiraho ka video toka laba twende. Two, three. Are you ready, baby? Yeah. I love you so much. Amazing song, amazing car. Asha. Thank you, baby! Oh my God!
Guys, ivyo bintu rero mwejeje kubona ko gasiriprise mubona Bernasi ari mu munezero udasanzwe, ubona neza yishimye ariko arakubita umuduga ati uruwanje kabisa. Yes, ivyo bintu ntivyatanguriye ngaho ko bifise source yavyo kuba sesanguzi twararavye Kent Fistatiwe hirya ejo yanditse ati Muyinga nta vyinshi yavuze. Tubona yegereye ahantu heza cyane, begereye umuduga, kumbe ni wa muduga nyene, murabona ko bisa ni wa muduga nyene Kentfi niwe yajawuzanye. Yari idiri ya Satbi na Kentfi yo kumukubita Bernasi surprise. Amata tusumira tubwire ko Bernasi yahamagawe buze gusa bisanzwe ntiyarazi n'ivyajemwo. Murabona neza yuko Kentfi ari we yazanye uwo muduga. Kuri Facebook ya page ya Sadbi kurikirana n'abantu benshi cyane, Sadbi yaranditse apostinga ya foto ya Kentfi yari ahantu ati welcome back manager. Murabona neza ko ari hahandi nyene kuri Zion Hotel, kuri ya hotel kaze cyane. Yes. Guys, ntawuzi ko ari showbiz, ntawuzi yuko ari video. Reka rero ni mudukurikirane, mubandanye mutwe n'abagenzi banyu ukurikirana Linda La Costa TV kuko nta handi muzokura makuru nkaya. Ni mubande mudukurikirana, turabakunda cyane. Yari wa wundi nyene kopie kore. Ciao ciao. Thank you, baby. Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show.